Nous pouvons effectivement le dire. turashobora koko kubivuga umwami wacu A aimé tout le monde. yakunze abantu bose Il s'est donné pour nous. yitanze ku Il a bwacu sacrifié sa vie pour nous sauver. yashikanye ubuzima bwiwe kugira ngo adukize ubu rero ikibazo icyo tubazwa Et de savoir nicyo si kumenya nous aussi- nimba si nous l'aimons de tout natwe notre cœur. tumukunda n'imitima yacu yose Si nous l'aimons, nimba sa tumukunda parole dit, ijambo ryiwe riratubwira Si vous ngo m'aimez, nimwankunda vous garderez ma parole. muzokwitondera amajambo yanje amen Et c'est de ça qu'il s'agit. bijanye n'ivyo Que Dieu nous accorde la grâce imana itugirire Ne pas ubuntu seulement en kugira parler. ngo ntitubivuge de ne gusa pas seulement le chanter, ntitubiririmbe gusa Mais- ariko de faire ce qu'il nous a commandé dans sa dukore ibyo yadutegetse mu ijambo ryiwe Avant de prier, mbere ko dusenga lisons ensemble turasomera le psaume hamwe 146. izaburi ijana na mirongo ine na gatandatu Psaume 146. zaburi ijana na mirongo ine na gatandatu Ça commence par un Alléluia. itangurana na haleluya n'umurongo wa mbere Haleluya. haleluya Loue le Seigneur mon âme. mutima wanje nushime uhoraho umurongo wa kabiri nzokwama nshima uhoraho Je nkiriho chanterai des louanges. nzokwama ndirimbira imana yanje shimwe ngihumeka Verset 3. umurongo wa gatatu Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ntimukishimire abahambaye qui ne peut canke umwana w'umuntu n'umwe ataco yoshobora gukiza Il retourne imwe à mu la ziwe poussière. zimuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe uwo munsi nyene imigabo yiwe igashira Comme ce psalmiste parle, ngene uyu munyezaburi point, avuga hano nous savons bishimitse turabizi yuko bien que c'est vrai. turabizi neza ko ari ukuri Et maintenant, il est dit au ubu verset rero 5, aravuga ku murongo wa gatanu ngo celui qui a hahigwa pour secours le Dieu de ufise Jacob, imana ya yakobo k'umutabazi trouve wiwe son refuge akizigira uhoraho imana yiwe dans le Seigneur, son Dieu. Verset 6. umurongo wa En gatandatu lui qui a fait les cieux et la terre, la mer, niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira acira imanza impazwa agaburira abashonje ibyo le kurya Seigneur rend la vie uhoraho aux niwe aveugles. abohora imbohe Seigneur uhoraho redresse niwe ahumura ceux qui sont impumyi courbés. uhoraho Le niwe Seigneur yemesha aime abahetamye les uhoraho niwe akunda abagororotsi Le Seigneur protège les uhoraho étrangers, niwe il azigama soutient l'orphelin inyambukira et l'aveugle, ashigikira mais il imfubyi renverse n'umupfakazi la voie des méchants. ariko inzira y'abanyakibi Verset 10. Le arayigoreka Seigneur sera roi éternellement. umurongo wa cumi uhoraho Ton azora Dieu, ahangamye ô uko urungano Sion, ruzogenda rukurikira urundi en tout temps. imana yawe Alléluia. siyoni izora ihangamye Ça, c'est ibihe un byose psaume haleluya iyi ni zaburi y'ubwiza C'est un psaume magnifique. ni zaburi Il est dit heureux nziza cyane aravuga ngo et hahiriwe tout homme hahiriwe qui place umuntu son espérance dans le ashira Seigneur. ibyizigiro Quand byiwe nous savons mu qu'il n'y a mwami pas kuko d'autre espérance, turabizi yuko nta bindi byizigiro mais bihari ariko lui seul yuko niwe est la gusa véritable niwe espérance. byizigiro Le nyakuri véritable paix. niwe mahoro Le nyakuri véritable bonheur, niwe munezero le véritable nyakuri salut. niwe Et gakiza ainsi, ce nyakuri soir encore, rero no nous kuri uyu sommes mugoroba reconnaissants naho de pouvoir turashima être ici cyane pour yuko adorer. dushobora kuba turi hano kugira ngo Adorons dusengere ensemble. reka duhaguruke dusengere hamwe Frère Franck, mwindata frank fidèle Seigneur, mwami nous mwizigirwa te remercions de tout cœur turagushimira n'umutima wose kubwo amahirwe que tu nous as accordé ayo waduhaye d'entrer dans ta présence yo kwinjira imbere yawe et de t'offrir la louange. no kuguha Toi, amashimwe seul Dieu, wewe gusa ubereye wakiriye igitabo mu biganza byawe umenagura ibikimatarije wahishuye amabanga nous le croyons. turabyizera Nous savons même turabizi kandi quand cela s'est produit. igihe ibyo Mars byabereye 1963. mu kwa gatatu Mon Dieu. igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu Si les mana yanje incrédules entendaient cela, abatizera bumvise ibyo ils penseraient bo kwiyumvira que nous avons perdu la ko raison. twataye umutwe Mais pourtant, nous Ariko, te remercions turagushimira pour un tel grand privilège, kubwo amahirwe nk'ayo Car akomeye ton peuple, kuko ubwoko à bwawe part à ce que tu fais. bugira umugabane mu byo ukora Nous ne prêchons pas passant à côté de toi. tuvuga ubutumwa Oh, Seigneur, tuguca nous iruhande ne chantons pas mwami passant à côté de ntituririmba tuguca ku ruhande Nous avons fait l'expérience twagize que tu es fidèle. umwimenyerezo Que tu tiens ko ta uri umwizigirwa ko ugumye ijambo ryawe Et quand tout s'écroule, igihe ibintu byose demeure. bitembagaye wo ugumaho
assurance. Amen. ukagaragaza Nous te disons merci ce soir ubushizi bw'amanga. pour Golgotha. turagushimira ko uyu mugoroba ku bwa Golgotha, Ô Seigneur, o mwami, quand notre frère a igihe lu mwene la data parole, yasoma ijambo alors leur Aho. plan périsse. ngo imigabo yabo irashira. Fidèle Seigneur, mwami quand tu wizigirwa, as rendu igihe l'esprit, wa plan mutima s'est waca réalisé. uwo mugambi Oh wawe Dieu, warasohoje. comme tu es o grand. mana, ese ukuntu Comme uri nkuru, tes ese œuvres, ukuntu ibikorwa byawe tes voies n'inzira avec ton zawe peuple mu bwoko bwawe merveilleuses. ari iby'igitangaza. Fais-nous connaître duhe tes kumenya voies inzira zawe avec nous hamwe natwe dans ces jours. muri ino minsi. Nous te confions tous ceux qui nous sont chers. tuguhaye Seigneur, tu connais les inshuti tiens. zacu zose, mwami urazi abawe, Et nous n'avons qu'une kandi seule demande. dufise icyo dusaba kimwe Viens à gusa, ce qui te revient de ingo droit. ku byo ufitiye Et achève uburenganzira, ton œuvre. kandi uheraheze igikorwa cawe Pour le jour kubwo de ubwiza ton glorieux retour. bwo kugaruka Toi kwawe seul k'ubwiza. sais we gusa tout ce que ça implique. urazi Nous sommes à ta ibikenewe byose. turi ku ruhande Que ton rwawe, précieux sang amaraso yawe y'igiciro couvre tous. atunyegeze Que ta parole twese, ijambo ryawe soit notre guide. ribe burongozi Une bwacu, lumière sur notre ribe sentier. umuco Et mu que nzira ton yacu, nk'emu wawe conduise. aturongore, Nous conduise aturongore mu véritablement. by'ukuri. o mwami, Nous avons beaucoup de prières twagize dans notre cœur ce soir. amasengesho Pour les menshi malades. mu mitima yacu kuri uyu mugoroba, Pour ceux qui sont kubw'abarwayi, faibles. kubwo abanyantege nke, Pour ceux qui sont kubwo fatigués, abarushe chargés. n'abaremerewe. Je pense en ndiyumvira particulier à na la cyane sœur cyane kuri mushiki qui a wacu appelé tôt ce matin, uwahamagaye kare mu gatondo, qui n'est plus venu depuis des années. atashoboye Sois atashoboye miséricordieux kuza envers guhera elle, imyaka Seigneur, myinshi. et touche-la. ube umunyembabazi kuri we mwami, umukoreko. Grand Dieu, mana nkuru, tout passe devant toi. byose birengana imbere Même yawe, les souffrances terrestres mbere n'imibabaro Même ya hano la ku isi, maladie. mbere n'indwara ne vient pas de toi, mais ntibiva kuri il wewe, passe devant toi. ariko bica imbere avant de nous yawe, atteindre. imbere yuko Nous bidushikira. pensons à tous ceux qui turiyumvira kuri ont abo entendu bose ta parole en ce lieu. abumvise ijambo muri Nous ne kino pouvons pas kibanza, faire autrement. nta kundi kuntu Nous twabigenza, les remettons entre tes tubashize mu biganza byawe. mains. Nous abandonnons sur ton turiyebeye autel ku gicaniro cawe, Prions. kandi turasenga tous kubwo de la même manière. ku bwa bose mu buryo bumwe. Personne n'est meilleur ou nta muntu pire que l'autre. ari mwiza cyane cyangwa ari mubi cyane Personne gusumba uyundi. Ni en désavantage, ni en nta avantage. n'umwe ariko Toi arahomba seul, tu es cyangwa Dieu. uwundi ariko Toi aruka seul, cyane. tu peux wowe aider. gusa niwe uri Imana, niwe gusa ushobora Comme tu nous as gufasha, révélé ta parole. nk'uko waduhishuriye ijambo ryawe. Révèle-nous ta uhishure n'ubushobozi Et accompagne bwawe, ta parole. ubuherekeza ijambo ryawe. Et hanyuma que le temps de la parole parlée ibihe by'ijambo venir. ryavuzwe Afin que bishobore kuza, kugira ngo nous ne nous ridiculisions pas nti et ne déshonorons pas ntidutume ton nom. dutwengwa Mais que ubwacu cyangwa ngo dusuzuguze izina ryawe, arrive à ariko ce qui te revient de ushobore toi. gushikira ibyo ufitiye uburenganzira. Et c'est ce à quoi j'aspire. nibyo nibyo Seigneur, mpahamiye je voudrais mwami, pouvoir nokunze gushobora, assister à la répétition nokunze des gusubira actes des kubona apôtres. gusubiramwo kw'ibyakozwe n'intumwa bisa n'ibyabaye ku ntango. turi hano uyu munsi kugira ngo dusenge, nicyo gituma tubikora. Mana ishobora byose, Et parce que kubera tu yuko exauces les prières, wumva amasengesho, nous venons aussi à toi. natwe tuza kuri wewe. Nous ne sommes pas ici ntituri hano pour transmettre des connaissances. kugira ngo dutange Mon Dieu. ubumenyi. Mana yanje, Nous sommes ici turi hano pour reconnaître kugira ta ngo volonté, tumenye kugomba Pour kwawe, adorer. kugira ngo dusenge, pour trouver kugira ngo la communion turonke avec toi. ubufatanye Cette connexion hamwe nawe, avec ubwo toi. bufatanye Alléluia. hamwe nawe. haleluya. Nous sommes ici turi hano
pour expérimenter le jour de la kugira ngo réconciliation. tugire umwimenyerezo mu munsi mukuru wo kwiyuzuza mukuru wo kwiyuzuza aho inzamba y'Imana ivugira ubwoko bwawe bugahamagarirwa umunsi mukuru. Urazi ugutakamba kw'ijwi ry'ubugingo bwacu. Turaniyumvira kuri mushiki wacu nawe ari mu bitaro no kuri mwene data nawe atankomezi afise. Mana yanje, imbabazi zawe zigaragare, ukugira neza kwawe, imbabazi zawe navyo bihishurwe. Nimba ari biva kutizera kwacu, tsindisha uko kutizera, ariko ntutsindishe abababaye. Mwami wizigirwa, ntiwaje kugira ngo utsindishe abanyabyaha ariko ngo utsindishe icaha. Dushobore mu minsi yose kubona iryo tandukaniro. Mwami, urazi yuko sinshaka kuvuga, sinshaka kuvuga, nta n'umwe muri twebwe ashaka kubikora. Turashaka ko wihishura kandi bigaragare uko byabaye. Turagushimira kandi nk'uko muri iyi minsi la croix et la réconciliation ont été abolis. Muri Edeni umusaraba no kwiyuzuza byarasambuwe. Ico gihe ubwansi burahaguruka, amaso harijima, barahindukira. Ushobore kugarukana, usubire uhagarike umusaraba, uhagarike ukwiyuzuza hagati muri twebwe no mu buzima bw'umwe wese hagati muri twebwe. Mwami, nk'uko Mose nk'uko yamanitse inzoka mu bugaragwa bigaragaza Satani watsinzwe n'urubanza, uko uhagarikwe hagati muri twebwe, wewe watsindishije Satani n'icaha ariko ukarekuza umunyabyaha, ukababarira umunyabyaha, hanyuma ukazana inyagano uyinyaze, ugaha impano abantu. Mwami, imitima yacu irakogwako, nico gituma turakwambaza. Mu by'ukuri ubwina buhamagara ubundi bwina. O Mana, uduhezagire k'uyu mugoroba. Guhaye ibintu byose bituremera, turicara cyangwa tukaba duhagaze hano muri twebwe bigahungabana, ibibazo atanyisho, ingorane torewe umuti, hamwe n'ibindi bintu byose bidukorako. Mwami Mana yanje, uzane isaha aho umuntu wese azohabwa ahawe nawe inyishu yiwe mu gutangaza kw'ijambo. Ushobore kutuvugisha nk'umubyeyi avugisha abana biwe. Byose twabishize twabishize mu gikorwa cawe, mu gikorwa cawe Mana ishobora byose, kandi uzoduha byose ibyo waduhishuriye. Mwami, à toi la gloire, wewe uhabwe la louange, amashimwe, ubwiza no gusengwa d'éternité, mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. Alléluia, haleluya, Alléluia, haleluya. Amen, 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 Amen. Nous nous asseyons. Turicara. Louange et remerciement, guhimbazwa no gushimwa bibe by'umwami. comme il est bon, ngende ari byiza kuba dushobora kuvugana n'umwami nk'uko umugenzi avugisha uwundi mugenzi. Umugenzi nyakuri urashobora kumugururira umutima, mbere naho abagenzi ari bake cyane, abagenzi nyabo barahari. Kandi nako bimeze kuri bene data bose na bashiki banje.
imana izoshikira idufitiye uburenganzira nubwo hoba ibintu byose byoshika no ku isi. turabizi yuko ukwizera kwacu ntiguhagaze mu kirere, gushingiye ku gitare, kuziritse mu majambo y'Imana. Umuntu adashobora kwizera Imana, none yoshobora canke ashaka kwizera twe ntitwizera ubwacu, twizera Imana. Ntitwizera amasezerano arimwo ubusa, twizera amajambo yayo n'amasezerano yayo. Tukizera Imana ni kwizera ibyo yasezeranije. Turashima yuko turi hano kuri mugoroba, turashima ku bwamwe bw'imwese. Kumbure ibi bizotugira neza ko twobivugira hano imbere. Turashima ku bwa buri mwene data wese na mushiki wacu wese. Turanezerwa igihe muba mumerewe neza, turababara iyo mumerewe nabi. Ko niko biri kuri twebwe twese, kuko turafatanije mu rukundo rw'Imana. Ndabaha akarorero kano ku isi. Igihe namenya ko abakundwa mwene data giye numva ko buguriye restaurant begare muri Busbourg Milan, sinibuka neza, ariko gusa nanezerewe. Je me suis réjoui intérieurement que le frère de Palerme et la sœur de la Suède. Pourquoi? Ndibaza yuko ni mwene data Nino na mushiki wacu Marit, niko bimeze. Ce sont bien vos noms. Je me suis réjoui sincèrement. Nanezerewe cyane biva ku mutima. Je ne peux le dire à personne. Sishobora kubibwira umuntu n'umwe. Vous tous le ressentir. Mwese murashaka kubyumvamo. Particulièrement aux personnes mu buryo budasanzwe ku bantu abahungiye mu Budage, des difficultés avec l'administration, bakaba bagoye cyane na leta n'ibindi byose, hanyuma bakaza kumviriza ijambo, hanyuma akaba umudage aravuga ubutumwa. Hariho n'abandi abandi badage bari mu butegetsi, abandi badage bari mu butegetsi bazingire babafata, hanyuma akabinambara mu mitima yabo. Iyo turanezerwa cyane igihe ibintu bibagendeye neza. Imana ibahezagire abantu bose. Nimba iyo bano bishoboye fonda ikindi kigo, abizera bategerezwa gumiza ibirenge hano ku isi gushikaho umwami azozira. Benshi batangura kugenda ahantu iyo batsinze bagasubira gukorokera hasi. Hahirwa abantu bashobora gukora, mukore gushika umwami kavuga muri abantu batekanye, mushikame gusa mu masengesho. Ubushakanyi bwose, ubusambanyi bwose hamwe n'ibijyana nabyo n'ubusazi mu maso y'Imana, ego mu kanya runaka no mu maso y'abantu. Nkeka natanze intasho nzabe ndataho muri Rio no muri Zurich. Twaranezerewe ko muheruka igihe cyose Imana iduha ijambo ry'ubwiza. Ego buri jambo ryose ni ry'ubwiza, ariko iyo naho arigize rihambaye cyane, rikomeye cyane, iyo ishizemwo ubundi kandi gaciro gakomeye karengereje, aho rero turanezerwa birushirije yuko ishikira ibyifitiye uburenganzira. Nous avons une foi illimitée en lui. Rimwe dufise ukwizera kufise aho kugarukira muri we. N'umuntu yabivuze hano ntagegeheze n'utaziki. Wowe ufise ijambo ribiragira muri wewe, atari ryo utegereza gusa kuvuga, ariko ribiragira by'ukuri muri wewe. Nimba ari ego cuza. Quel merveilleux témoignage de la grâce de Dieu. Igishinga naye gikomeye c'ubuntu bw'Imana. Ndemezwa yuko Imana yakoze dans de nombreux cœurs byinshi mu mitima myinshi, est parfois visible kusumba bishobora kuba bigaragara inyuma. Et quand Paul dit, igihe Paulo avuga ngo ce trésor céleste twaye ubwo butunzi bwo mu ijuru mu nzabya zano ku isi, ni by'ukuri narabivuze aheze igihe gito. Inzabya zirashobora kuba ari iz'ibumba, ariko
Ce qui importe, ikintu nyamukuru c'est qu'il soit rempli de nuko trésors. ziba zuzuye On pourrait avoir un ubutunzi vase en or, urashobora mais urwabya s'il rw'izahabu ne contient ariko rien nimba atakintu na kimwe de kiri valeur, muri go à quoi c'agaciro sert-il? none rumaze iki Oui, simplement des vases, Ni inzabya 5 mètres, mais gusa remplis de ta puissance. Amen. za data ariko wuzuze Deux ou trois mwo pensées me sont venues à ubushobozi l'esprit. bwawe amen hari ibyumviro bice L'une bitatu vient byanje d'Amos, muri chapitre jewe 3, verset kimwe kiva 3. muri amosi gatatu Deux hommes gatatu marchent-ils ensemble mbega abantu sans babiri s'être bojana accordés? bataraganye batumvikanye Et c'est une pensée tout à fait merveilleuse. icyo nacyo ni icyumviro Tout cy'ubwiza d'abord, ubwa les mbere deux doivent se rencontrer. babiri bategereza Puis kubanza ils guhura doivent hanyuma devenir un. bakaba Et umwe ensuite, ils peuvent hanyuma ensuite suivre bagashobora le même chemin. kujana inzira imwe Si nous voulons marcher avec Dieu, nimba dushaka kugendana n'imana nous devons dutegerezwa faire une rencontre avec lui. kugira uguhura nayo Nous devons dutegerezwa devenir un kuba avec lui, umwe puis suivre nayo le même chemin hanyuma avec lui. tukajana inzira imwe hamwe nayo Et encore hanyuma plus, dans Amos 3, irindi rimwe verset 6. muri amosi gatatu B. umurongo Un malheur arrive-t-il gatandatu dans une ngo ville mbega hari sans icago que Dieu gitera ne soit gisagara imana itakirekuye Et on a du mal à le comprendre. mu mais gifaransa c'est ainsi. ngo atari imana igiteje Cela biratugora gutahura revient ariko à uko dire niko que bimeze personne ne bikwiye peut, gushika yuko ni ne tuvuga ko doit, nta muntu n'umwe akwiye n'a le canke droit ategerezwa de afise uburenganzira Contester bwo guharira avec Dieu. hamwe Car n'imana kuko tout passe. byose bica ku mana Mais ensuite, ariko viennent ces merveilleux haca haza paroles uyu puissantes. murongo Non. ukomeye Dieu, le umurongo Seigneur, w'indwi ne fait rien sans erega avoir umwami d'abord uhoraho révélé son ntazogira dessein icyo akora à ses atabanje serviteurs. kwibira akabanga abasabyi Puis vient biwe les paroles avugisha merveilleuses. hanyuma haca haza Verset amajambo 8. y'ubwiza Le lion cyane a ngo rugi. intambwe Qui ne iribunze craindrait pas? ninde Dieu, atotinya le Seigneur, umwami a uhoraho parlé. aravuze Qui ne none parlerait pas ninde comme atavugishwa Et là, hanyuma aho j'ai remarqué à quel point nabonye uburyo l'ordre était merveilleux. gahunda uko ibintu bitonze ari iby'igitangaza intambwe yo mu muryango wa yuda yaranesheje Il a pris le livre, yafashe igitabo il a fait retentir sa voix. yumvikanisha ijwi ryiwe Le Seigneur, umwami imana yaratuvugishije par sa parole, biciye ku ijambo ryiwe rihishuwe qui ne devrait pas se présenter comme prophète. Pas que ninde quelqu'un vienne et atoza dise, je suis prophète, nk'umuvugishwa c'est la si uko folie. umuntu azavuga ngo ubundi umuhanuzi bwari ubupfu bwari ubusazi Il est dit, haravugwa ngo cela signifie, canke bisigura qui ngo ne transmettrait ninde pas la parole atotanga prophétique. ijambo ry'ubuhanuzi Ainsi parle le Seigneur. uku niko Dieu umwami n'a pas avuze besoin d'une imana multitude de ntikeneye prophètes. abahanuzi Dieu a besoin d'une ibihumbi multitude imana de personnes ikeneye qui peuvent abantu transmettre benshi ce bashobora qu'il a gutanga révélé ibyo à ses prophètes yahishuriye sans abahanuzi rien bayo ajouter ataki na kimwe bongeye ko ou sans rien. atari n'ikintu na kimwe bakuyeko Et ça, c'est une grande grâce de Dieu. ubwo ni ubuntu buhambaye bw'imana n'ibyo aho niho tumenyera yuko hariho abantu hano À ku qui isi des limites ont été imposées. abo Des limites abahawe de Dieu. uturimbi Et c'est n'imana dans ces kandi limites ni muri ubwo burimbi bahawe n'imana qu'ils doivent niho marcher, qu'ils bategerezwa doivent kugendera demeurer, niho bategerezwa qu'ils doivent kuguma persévérer niho bategerezwa jusqu'à ce gushikama que l'heure de bakaguma Dieu est gushikaho isaha y'imana ishikira Vous connaissez tous mwese la murazi parole du Seigneur. ijambo ry'umwami Nous avons souvent lu, iryo twese twasomye comme le Seigneur l'a dit à nk'uko l'époque, votre temps umwami yavuze aravuga ngo toujours là. igihe cyanyu cyama Dans cyashitse 7 verset 6. yohana indwi umurongo Le wa temps des hommes est gatandatu toujours là. igihe Ils savent cy'abantu toujours cyama gihari misi ce yose qui doit être fait. baba bazi ibikwiye gukorwa Ils savent où sont les lacunes. baba Et ainsi de bazi suite. ibidameze neza Mais le Seigneur n'ahandi dit, n'ahandi Mon n'ibindi heure n'ibindi n'est pas ariko encore umwami we akavuga ngo isa yanjye ntirashika Et telle est notre attitude intérieure. kandi iyo niyo nyifato Ici, yacu d'une imbere mu conviction mutima profonde, iva de mu ne pas kwemezwa devancer kwibwira gukomeye ntitwigere Mais tuja aussi imbere dans la ngo mesure du tugendere imbere possible, de ne y'imana pas rester à la traîne. tuyirukange imbere ariko Il me tient à tugume cœur que Dieu nous accorde un twirindiriye jour. kandi Le biri ku jour mutima qu'il a ko fait imana pour cela. yoduha umunsi Qu'il a fait yashingiye pour cela. ibyo imana Pas un jour que yashingiye nous avons fait, atari umunsi twe mais un twishingiye jour qu'il a ariko fait. umunsi yo Une yashinze surprise pour son peuple. umunsi wo gutungura En rapport ubwoko bwiwe avec la ku bijyanye réconciliation, no kwiyuzuza j'ai dû penser nategerejwe aux paroles de kwiyumvira Paul. ku majambo ya Pawulo avuga Le ministère ngo de la réconciliation nous a été ubukozi bwo kwiyuzuza twarabuhawe Vous savez, quand murazi on a une igihe
dufise igikorwa ni byiza ko tugikora neza nibyo rero ati ntankeka bamwe bokwibaza yuko atari uko byanditswe ariko turazi bihagije bibiliya kugira ngo tumenye yuko ari uko nyine byanditse reka turabe aho biri ndibaza yuko umurongo nyamukuru uri muri Bikorino ba kabiri 5 haravugwa hano dore ku murongo wa 18 muri mu Bikorino ba kabiri 5:18 ngo ariko ibyo byose biva ku Mana canke ngo ibyo byose ni igikorwa c'Imana mu Gifaransa yatwiyujuje ko ku bwa Kristo ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Mbega hari umuntu yaba afise ubusobanuzi bwa riteri avuga iki muri kino kibanza? Ku murongo wa 19 acabanira kuvuga ngo niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mw'isi ntiyabaharura kw'ibicumuro byabo la parole de la réconciliation. Kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Amen. La parole de la réconciliation ryo kwiyuzuza l'a mis en nous. Yarishize muri twebwe. La parole ijambo ry'umusaraba de la réconciliation ryo kwiyuzuza du pardon y'ikigongwe de la grâce y'ubuntu du salut y'agakiza. Ce n'est pas une parole vide. Samajambo y'ubusa. C'est la parole. Ni amajambo y'ijambo. Ferme en elle la puissance ubwayo pour accomplir bibitswemwo ubushobozi bw'Imana kugira ngo bisohoreze mu muntu uwo ari we wese bimutangarijwe. Amen. Umurongo wa 20 muri Bikorino ba kabiri 5 nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo mu izina rya Kristo ngo mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke kugororoka kw'Imana. Amen. Frère Branham, Mwedata Branham un jour particulièrement souligné ce passage. Umunsi umwe yashimitse mu buryo budasanzwe kuri uyu murongo. Pas que nous ayons seulement été justifiés devant Dieu, non. Ataruko gusa twatsindanijwe gusa imbere y'Imana, oya, ahubwo kugira ngo twebwe ubwacu ducike ukugoroka kw'Imana, ukugoroka ubwako kw'Imana, atari gutsindishijwe gusa n'Imana, ariko tugacika ukugororoka kw'Imana ubwako. Igikorwa cyo gucungura nicibwira kirimbitse ukwiyuzuza kwabereye i Golgota kuragenda kugashika kure ku buryo kukwega Imana ku bwawe no ku bwanje. Musome ibi mwitonze. Igihe nzogira umwanya nzobona iyindi mirongo aho mutabona abishimira, ariko musome mwitonze hano mu Bikorino ba kabiri 5:1. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana, atari gutsindanishirizwa gusa, ariko tugahinduka ukugororoka kw'Imana muri Kristo. Ça, c'est la révélation véritable salut kw'agakiza nyako auquel toi et moi murako wewe na jewe atakintu na kimwe dushobora kongerako kiretse ukumenya mu kwizera yuko twabaye kugororoka kw'Imana muri Kristo. Que vous le croyez ou non, nous sommes devenus une partie. Twabaye igice c'Imana. De même que Christ nk'uko Kristo pris un corps de chair et de sang en yafashe
imana ifashe umubiri n'iw'inyama muri kristo igacika na twebwe umwami wacu akabonekana ari nk'umuntu witwa byiwe n'umubyeyi akora byose akageragezwa mu bintu byose ariko ntiyakora icyaha uko wari afise kamere k'imana agafata kamere k'abantu uko niko twagarukanywe muri kamere k'imana kandi dufise mu mitima yacu ubushizi bw'amanga yuko turi abana b'imana. Amen. Abana b'imana abahungu n'abakobwa b'imana nk'uko yabaye umwana w'umuntu ku bw'akiza k'abantu uko niko biciye kuri we niko twacitse abahungu n'abakobwa b'imana. Aho rero turagaruka ku butumwa bwiza, turagaruka ku butumwa bw'umunezero ku bwawe nawe, pour toi aussi, no ku bwawe nawe, et pour ceux no kubwo qui ont encore des doutes en abo eux, bose bagifite gukekeranya muri bo bakaba bakigwana muri bo. Ne doutez pas ou bien doutez de vos doutes. Mukekeranye ku gukekeranya kwanyu ariko nimukekeranye ku Mana ku ijambo ryayo, kuko Imana yari muri Kristo ikiyuzuza n'abari mu isi. Il n'a pas tenu compte de nos fautes, ntiyarabye ku makosa yacu, mais nous a pardonné, ariko yaratubabariye kandi yatwiyujuje nayo ubwayo ikaduha ubukozi bwo kwiyuzuza. À un moment, le mot réconciliation universelle ijambo ukwiyuzuza muri rusange ryavuzwe. Ma mémoire n'est plus comme elle était il y a kwibuka 20 ans. kwanje ntibikimeze nk'uko byari bimeze imyaka 20 ariko nakunze cyane iryo jambo canke iyo mvugo ngo ukwiyuzuza bya rusange, atari gusa mu mvugo aho amadini menshi akunda kubona ibintu byo kwiyuzuza ngo guhoraho. Et dans cela, muri ibyo le salut agakiza du diable. agakiza ka Satani. Je n'ai jamais cru à une telle réconciliation sinigeze universelle. niyuzuza ukwiyuzuza nk'uko kwa rusangi kandi ngenda kwizera igihe numva humvikana mu matwi yanje ijambo ngo kwiyuzuza kwa bose, ndizera yuko ushobora byose bizoreka hakaba ukwiyuzuza hagati mu bana bayo bose uko byabereye i Golgotha. Mbega ntizo ari igitangaza uko biri kose je byongirira neza kandi bizongirira neza umwe wese muri twebwe kuri bose. None bimaze iki ibindi igihe Paulo yandika l'hostilité, les querelles, les jalousies, ubwansi, ukwankana, ishari n'ibindi bisa nk'ibyo? Non. Oya, Nous devons maintenant nous familiariser avec l'idée que Dieu veut aller de l'avant avec nous. Imana ishaka gutera imbere ijanye natwe. Igihe mvuga twebwe ndiko ndavuga gusa abantu baza hano gusa mu gikorane, ariko ndiko ndavuga twebwe nk'ubwoko bwayo. Pour le bien de l'ordre divin, il faut aussi rappeler bw'ineza ya gahunda y'Imana ni byakwibutsa yuko mu bwami bw'Imana ibintu byose bitegerezwa kuba nk'uko umwami abishaka, ko umuntu wese nakora ibintu ashaka canke igihe abishakiye canke aho abishakiye, ariko Imana établi dans l'église ishira mu afin de ishengero révéler, de kugira ngo manifester ishure son igaragaze harmonie en tous ugufatanya à travers kwayo muri bose kandi bice kuri bose. autrefois, Kera lorsqu'il a pris l'esprit de Moïse, igihe yafata impwemu ya Mose il le mit sur les 70. ikayishira kuri bamwe 70 mu guharura Le même 11. esprit était donné Iyo à mpwemu chacun nyene pour la même œuvre. yahawe Peu umwe importe wese ce que chacun gikorwa, ntacyo faisait, bitwaye ico umwe wese il muri le we faisait yakora, dans le yagikora même esprit. mu mwemu imwe, muri ya mwemu imwe. Quand le même Igihe esprit de iyo Dieu mwemu nyene qui imwe reposait sur y'Imana Christ, yaba iri le kuri même Kristo, esprit de iyo Dieu qui mwemu était w'Imana sur tous les wari prophètes ku et sur tous bahanuzi les bose, wari ku ntumwa apôtres, zose, et igihe reposait ashitse sans aucun doute sur frère Branham. yari bidakekeranywa kuri mwe Branham mw'iyi minsi mu muzuro ukomeye. Ce même esprit, à niba savoir l'esprit de uwo mwemu Dieu, nyene l'esprit de ndavuga Christ, uwo mwemu w'Imana, uwo mwemu wa Kristo nyene abaye kuri twebwe twese, alors nous aho aurons rero tous la nature. twese tuzogira akamere ka Yesu. Amen. Il n'est pas
possible que ce soit autrement. nta kundi kuntu On ne byogenda peut pas cueillir des raisins sur des épines. ntushobora gukura inzabibu ku mahwa ntibishoboka Et d'une même source, kandi mu isoko rimwe ntushobora kwegamwo amazi asosa n'amazi arura. Hano ndiyumvira ku isoko umwami wacu yavuga igihe yariko aravuga kuri mpwemu azoza kuri abo bose bazomwizera. yaravuze ngo amazi ndabaha azoba muri mwebwe isoko idudubiriza mu bugingo budashira. ko kududubiza kwayo mazi y'Imana ibyo nibyo dukeneye, kandi ibyo bishobora kuba gusa aho umwe mu w'Imana amanukiye akavutsa urubuto rw'ijambo rukakura rukagaragara rugaserukira mu buzima bushasha. kuko Imana itanga bibiri misi yose, ijambo ryayo na mpwemu wayo. igihe atanga ijambo ryayo hanyuma mpwemu wayo akaza, ibyavuzwe mu ijambo bitegerezwa gusa kugaragaza ubuzima biciye kuri mpwemu. Cela apparaît très clairement dans le récit de la création. neza mu gisomwa kigaragaza iremwa. mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'idamba, hanyuma ijambo riravuga ngo umuco nubeho. hanyuma ku gikorwa ca mpwemu buri jambo ryose ryacitse igifatika. Imana yaravuze, ivyo birakoreka. yarategetse ibintu biba biri ngaho, aho mpwemu w'Imana ashobora kumanuka, là où il n'est pas attristé, aho atababajwe ashobora gukora, aho ijambo ry'Imana ritegerezwa gusohoza. nta kundi kugenda. Imana yarabivuze, turizera ibyo yavuze. Amen. dushire ku mutima ibyo twasomewe muri Zaburi n'ibyo Mwidata Vinsky yashimitse ko. Amen. Dieu nous a placé sur un fondement élevé. Imana yadushize ku rufatiro ruri hejuru, non pas pour que nous regardions les autres atari kugira ngo turabe abandi tubarabira hasi tubasuzugura, ariko tugire ukubona neza ibintu mu buryo bimwe. turabizi yuko aho Imana yadukuye, qui voulons nous regarder d'en haut. ninde no tugomba kuraba dusuzuguye. Cette position oya, est vraiment ico gihagararo kiri hejuru kiri ngaho kugira ngo bitwemerere kubona ibintu mu buryo butomoye. Amen. Nous pouvons affirmer avec certitude que les prophètes de Dieu ont été placés sur ce fondement. Tudakikiranya yuko abo bahanuzi b'Imana baje kuko urufatiro ruri hejuru cyane, babonye hakurya y'ibinjana y'ibihumbi by'imyaka, hanyuma habayeho mu buryo bushasha abantu hano ku isi, abo mpwemu w'Imana yaza kuri bo, qui ont alors vu les yeux ouverts, bona n'amaso yuguruye mu bihe byabo. Yego, ils ont vu babona ce que Dieu ibyo faisait dans leur Imana ikora mu buzima mu bihe byabo. Encore cette précision. Reka ntomore ibi. Zaburi 146 mbe sibyo yariyo. Zaburi 146 hari icyumviro cy'ubwiza icyo nashaka gushimika ko ego ni hano ku murongo wa gatatu muri Zaburi. Nimukishimira abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe atashobora gukiza. Imwe mu ziwe zivamo akisubira mu ivu ryiwe uwo munsi nyene. Leur plan imigabo igashira. uwo munsi nyene biraheze. uwo munsi nyene biraheze. Tout est fini. Byose biraheze. Les grands projets que quelqu'un imigambi ikomeye iyo umuntu yari afise ego fini à l'instant iraheze muri uwo mwanya nyene aho ahemutse impwemu ziwe za nyuma. Comme je l'ai déjà dit dans ma prière, bivuze mu sengesho ryanjye, lorsque notre Seigneur a rendu l'esprit, le grand plan de Dieu est devenu réalité. umugambi w'Imana ukomeye n'était pas terminé, umugambi w'Imana wari uheze, ahubwo aho niho umugambi w'Imana
a débuté dans sa réalisation. Et notre Seigneur dit dans le prophète Ésaïe, mes desseins subsisteront et je réaliserai ce que j'ai décidé. Ésaïe 46, verset 10. Et Dieu en est capable. Je suis convaincu que Dieu apparaîtra, se manifestera à la fin des temps et sera glorifié parmi. Et je crois que nous y aurons notre part. Le plan de Dieu s'accomplira. Et nous voulons être intégrés dans ce plan de Dieu. Le Seigneur délivre les captifs. Comme nous lisons ici au verset 7, qui rend justice aux opprimés et donne imahazwa agaburira abashonje ibyo kurya uhoraho niwe abohora imbohe. Ibyizigiro byacu biri muri we, ibyizigiro byacu biri mu mwami Imana yacu, muri we wakoze ijuru n'isi, ikiyaga hamwe n'ibindi byose biba muri we. Ni wizigirwa bihe byose igihe avuga ngo nagukunze uhoraho ahore n'iby'ukuri. Yeremiya 3:7 n'iby'ukuri ejo uyu munsi n'ejo kandi no mu bihe bidashira. Ibintu byose Imana ivuga ego kandi ni amina, nibyo. Nous n'avons absolument aucune raison de désespérer. Tout au contraire, nous avons des raisons de nous réjouir. La joie ne doit pas forcément être exubérante. Nous ne voulons pas de joie fabriquée. Nous ne voulons pas une lumière artificielle, une chaleur artificielle. Nous ne voulons pas une atmosphère artificielle. Nous ne voulons pas non plus rester muets. Mais nous sommes ici pour ouvrir nos bouches et rendre au Seigneur notre gratitude pour ce qu'il a fait en nous. Je crois que c'est le cantique numéro 7. On pourrait le chanter chaque fois. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous ici. Nous te louons et nous t'adorons. Permettez-moi d'ajouter une dernière pensée. Si un homme pas dans le vrai sera toujours convaincu d'avoir raison. Si quelqu'un est dans le vrai, mais qu'il a des difficultés, alors l'ennemi reviendra sans cesse lui dire, il n'est pas vraiment croyant. As-tu vraiment expérimenté la conversion? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chaque fois que l'ennemi vient avec toutes ces attaques, alors remerciez Dieu que ce soit ainsi. S'il n'avait aucune raison de le faire, il laisse tranquille les personnes qui lui appartiennent. Là, il dirige tout. Non. Là où il veut semer la tentation et le doute et détruire presque notre foi, Dieu a déjà agi. Dieu agira encore davantage là. Les autres traversent cette vie presque sans épreuve. J'aimerais pouvoir compter tous ceux qui ont eu une vie facile et qui ont toujours flotté au-dessus des nuages. Dans le silence, j'ai pensé ou dit, ceux qui n'ont encore rien eu à endurer devront le subir. Ceux qui n'ont encore subi aucune épreuve, alors ils auront des épreuves. Si l'on posait la question aujourd'hui, après de nombreuses années, on répondrait que c'est ainsi que les choses se sont passées. Mais remercié soit le Seigneur pour toutes ces épreuves. Rendons grâce au Seigneur pour tout. Cela est pour notre bien, car il nous a aimés et nous pouvons l'aimer. Aujourd'hui encore, nous nous tenons sur un fondement élevé. Il nous a placés sur ce fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus lui-même comme pierre angulaire. Amen. Quel privilège de vivre dans cette génération. Quel privilège d'avoir reconnu la volonté de Dieu. Oui, d'avoir reconnu Dieu et d'avoir vraiment reçu la révélation de Christ. Quel privilège d'avoir écouté le mystère de Dieu. Quel privilège de pouvoir croire maintenant comme Dieu l'a dit. Et
hanyuma uko niko bizoguma dufashijwe n'Imana gushika ku iherezo. Umuntu w'Imana igiriye ubuntu azizera gushika ku iherezo nk'uko ibyanditswe bivuga. Nico gituma nta muntu umwe abimpora nimba atakintu na kimwe nizera mu bintu bivugwa cyangwa bikorwa buryo ubu canke ubundi guhera muri Tinamu atashe nimba handitswe ngo mu minsi y'umumarayika agirindwi igihe azovuza inzamba yiwe ibanga ry'Imana rizoba risoje ivyeshobora 10:70. Aho rero kuri jewe ivyo bifite agaciro nk'ijambo ryose nshaka kwizera nk'uko ivyanditswe bivuga. Hanyuma nimba je me contente de revendiquer cela sans le faire, no kwishuza ivyo abikora rero no banihenda ubwanje ibintu byose reka twizere ko ivyanditswe bivuga Imana izobana natwe. Amen. Turahaguruka turagisenga masengesho make cyane. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur de pouvoir nous tenir devant ta sainte face, et cela grâce à Golgotha. Biciye kuri Golgotha. Amen. Fidèle Seigneur, mwami wizigirwa, il y a eu une rencontre avec toi. Habaye guhura nawe. Tu étais en Christ. Mana wari muri Kristo. Et nous étions kandi en Christ. Natwe twari muri Kristo. Et là, il y a eu la rencontre à la croix. Aho habaye guhura musaraba ndabigushimira. Et depuis lors, kandi nous marchons ensemble. Turajana. Avant cela, nous étions sur notre chemin. Depuis lors, nous pouvons marcher sur ton chemin. Dieu Tout-Puissant, qui peut le comprendre? Tu as porté notre honte, nos péchés. Tu as pris sur toi la malédiction. Tu as été couronné d'épines et d'insultes. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, cela a eu lieu pour nous, à cause de nous. Oui, tu as été fait péché et malédiction, car maudit quiconque est pendu au bois. Oh mon Dieu. Et à Golgotha, un nouveau chemin a commencé, une nouvelle vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pour les réconcilier, bien-aimé Seigneur, accorde-moi un seul souhait, que je puisse conduire tous les rachetés vers toi, le Rédempteur, afin qu'ils puissent pénétrer et arriver sous la croix, afin qu'ils puissent te glorifier. Alléluia. Seigneur, je te remercie. C'est si merveilleux, si glorieux. Ko dushobora kubibera icabona. Hariho ibintu byinshi cyane twovuga. Uratwishurira, tumenyesheje kuguma kwawe n'ijambo ryawe. Udufate ubu rero mwami kugira ngo tugendere ku ntambuko imwe nawe duhuza nawe. O Mana, notre chère sœur, nk'uko mushiki wacu mukundwa yasenze ubuzima bwawe, ijambo ry'ijambo ryawe, Imana gusa, et ce qui est divin ic'Imana peut sortir. Gishobora gusohoka. Haleluya. Chaque semence buri rubuto rwose son espèce rweza nk'uko ubwoko bwabwo bizocika ibigaragara lors de ton retour, que nous serons transformés à ton image et que nous pourrons être semblables à toi. Sois remercié pour ton sang versé. Sois remercié pour ta parole. Sois remercié pour ton esprit. Je te prie encore une fois pour toutes les détresses. Je te prie de donner à tes serviteurs le ministère de réconciliation afin que nous accomplissions notre fonction et tout ce qui
hamwe n'ibijyana naco cyose abanyabyaha bakizwe abarwayi bakire abamerewe nabi abafashwe n'amadayimoni babohoke uduhe impano yo guhishurirwa uduhe impano yo kurobanura imirimo uduhe ubuntu bwo gukora bwo gushitsa umwuzuro wose w'igikorwa pour la gloire kubwo icubahiro et l'honneur de ton nom. N'ubwiza bw'izina ryawe. Sois remercié ushimwe de ce que nous pouvons nous tenir sur le fondement élevé. Dushobora guhagarara ku rufatiro ruri hejuru mwami. Niyumva neza ndi muri wewe. Haleluya. Uri hafi yacu. Uri hano. Ah, tout est une réalité divine. Biceka ibifatika byo kuri Imana. Shimagirishe izina ryawe ry'ubwiza nk'uko twabisenze uhezagire iyi weekend iminsi yose tuza tugaragara tuba dushaka kuzuzwa na wewe gusengwa n'ubwiza bénis aussi notre frère de Palerme. Bénis tout le monde. Oh mon Dieu, rends-nous notre premier amour, Seigneur. Rends-nous tout ce qui a été perdu toutes ces années. Oh Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.